Hello, meze neza, meze sawa. Uyu munsi numva nababwira ikintu kimwe. Abantu nibaza ko kenshi twama ku mbuga ngurukanabumenyi, ariko nk'uko nabiteguye muri video nashize kuri YouTube, ni video ivuga ibijyanye n'uburyo Facebook iguhemba. Iyi video muze kuyiraba kuri YouTube, ni video nashize kuri YouTube, aho tuza turabira hamwe mbega YouTube bambe Facebook ihemba gute. Tubona amavideo menshi kuri YouTube, tubona abantu benshi bashize amavideo menshi kuri YouTube, tubona amasheni canke amapage ashiraho ama article, tubona ibintu byo kudandaza en ligne. Ibi byose ni ibintu nashoboye kuvuga kuri YouTube, mvuga ibijyanye n'uburyo Facebook ishobora guhemba abantu bari mu Burundi. Ibi byinshi nabivuje ibijyanye na ngaha hanze sponsorize, ibijyanye n'uburyo abantu ibijyanye no guhemba, ibijyanye n'amapaje ya Facebook, ibijyanye ibindi navuze ni ibintu bijyanye na marketplace, aribyo by'ibindi ko ndabereka bijyanye na marketplace. Ibindi nashoboye kuvuga kuri YouTube. Ikiganiro muze kukiraba, nabivuze ko cane ibintu byinshi YouTube ishobora nako ibintu Facebook ishobora kuguhemba yibajijeko. Navuze ibintu bitandatu nifuza ko woraba, bijyanye n'uburyo Facebook ihembamwo abantu. Navuze ibintu byinshi cyane, navuze ibintu byinshi cyane, mwaza kubiraba kuko turabona abantu benshi bashira ibintu kuri Facebook, tukija ngaho tugasoma, tugasubira, tugatwenga, tugasubira, tugatwenga. Ariko ikintu ca mbere nashatse ko tubanza kuyaga, mbega ibintu bashira kuri Facebook ababishirako barabihemberwa canke navyo bahemberwa? Turaza kubirabira hamwe. Hari igihe wosanga hari uburyo bwinshi abantu bashira ibintu kuri Facebook, twe tukibaza ngo birasanzwe, ariko ugasanga bobo hari abantu babihemberwa, ugasanga niko kazi kabo ka buri munsi. Rero uyu munsi nashatse kuza kubereka iyo video, maza kuyira ntiyaza gusohoka, ijanye n'uburyo Facebook ishobora guhemba abantu. Ntuze gufata umwanya ngo uze gusimba ikiganiro, uze kucumviriza kuva ku ntango gushika kw'iherezo, uze kumva ikiganiro aho gitangurira gushika aho gihereza. Ndazi yuko uza kwiga vyinshi, uza kunyurwa na vyinshi bijanye n'uburyo Facebook ishobora guhemba abantu. Kumbure waba kuri Facebook, waharuka kuri Facebook utazi uburyo Facebook ihemba, utazi uburyo abantu Facebook ibahemba, ariko ndazi ko uno munsi uza gutahura kandi uza kumenya uko Facebook ihemba n'uburyo abantu Facebook ibahemba. Kumbure uburyo warawiyumvira uzosanga ubwo buryo butandukanye n'ubwo je nza kukubwira, cyo gasanga wari ubuzi ahubwo ntari uzi uburyo bwose. Ariko muri iyo video nateguye nza kuvuga, navuzemwo uburyo butandatu Facebook ishobora guhembamwo abantu. Uza gufata akanya ko kuyumviriza iyo video, ndazi yuko biza kubafasha kandi nza kubagirira ikimazi. Murakoze.